Ico kibanza gihambaye categekanijwe mu masezerano y'Arusha congera gitegekanywa n'ibwirizwa nshingiro mu ngingo yaryo y'amajana 237. Bamushinze ibintu bikurikira: ubwa mbere kwakira ibirego canke gutohoza ivyo vyose vyoba vyega biraba amakosa yabaye mu gutunganya ivy'igihugu canke mu guhonyanga agateka k'abanyagihugu. Ivyo navyo bikaba vyakorwa canke ivyo mu gihe vyoba vyakozwe n'abakozi ba leta, ni ukuvuga abantu baba baserukira leta mu kazi kabo ka misi yose. Hanyuma bakanaraba mbere n'ivyo biba vyakozwe n'abari mu rwego rw'ubutungane. Bagaca bahejeje kwagira ivyo birego, bagize amatohoza, bagatanga intumbero de recommandation ingene ivyo bintu vyohinduka. Ico cari igikorwa ca mbere gihambaye ombudsman yategezwa gukora. Turavye neza imyaka 6 iheze ajejwe ayo mabanga, tukaraba imigwi y'abarundi canke abarundi bo baramwituye, tutavuze abo baragize ingorane zijanye nabo bakora akazi nabi bagakorera leta canke abo mu butungane. Turavye ihonyangwa ry'agateka k'abarundi ryabaye muri iyo myaka 6 yaramaze, ni ibintu vyinshi yaba ari uwakora twabona ko hari ibintu vyinshi vyahindutse, mugabo gushika ubu ntacahindutse. Baba bamwituye, yaba imigwi yamwituye, baba barundi umwe ku giti ciwe, twumva ngo yashizeho imigwi, mugabo nta na rimwe tugeze twumva inyishu yatowe. Ntitwigeze tubona habwira leta ati aha hantu karabasovye canke ababakorera babakoreye nabi nimuhindure, kuko ntacigeze gihinduka. Haba mu itunganywa ry'akazi ka leta, haba mu ngene ubutunzi bukoreshwa, nta na kimwe cahindutse kuko ntacagenze neza. Haba mu ihonyangwa ry'agateka kazi na murundi, murabona aho tugeze, mwarumva ko umuhuza atigera arukura no mu kanwa. Ni ukuvuga rero ko amabanga ibwirizwa nshingiro n'amasezerano y'Arusha yamujejwe ataco yashitseko. Biva ku bintu novuga bibiri bihambaye. Icambere, uwo bagena abafise ubumenyi bungana gute, abafise ubwigenge bungana gute. Kuba ikibanza nk'iki urabona ni nk'uko wotatura amatati hagati ya leta, hagati y'inzego za leta, hagati y'ubuzi bwa leta n'umunyagihugu asanzwe canke n'imigwi imwe y'abanyagihugu. Kugira ubishobore rero, ubura umuntu yaryoneye mu bwenge, mu bushinga ntahe no mu bwigenge. Hamwe ushobora kubwira leta uti aha niwe wakoreshereje umunyagihugu, genda muhindura ibi, genda mu musubiza agateka kiwe. Ivyo rero ntushobora kubigira utari umuntu ciye ubwenge, ushobora kwereka leta amakosa yayo kandi udatamika ijambo kandi udatinya igitsura. Uwo wahejeje rero nawe murazi ko atari ko vyari bimeze. Muribuka nuko hageze n'igihe umuvugizi akarereta igihugu akatumenyesha yuko umuhuza amerewe nabi kandi abamwishe borondererwa mu bakozi bamwe barangura ubuzi bwa leta. Uca mwumva yuko ivyo ubwigenge atavyariho.